yuko irya ndirimbo yampaye izindi connection zitandukanye nizo nari mfise ko rero Narise ga 3 giga hacha ko 4 giga you know. Ubu ni konfoni nziza cyane. Kwanye gute na management yanyu ya ushasha? Neza cyane. Neza Patrick. Javre. Gute. Atari byo muze gusa. Yeah, mu muziki ndiko ndavuga mu muziki like you know, je hose ndafashwe neza mu buzima busanzwe mu muziki. Ni management no hose is fresh. Ego verb. Kuvuga ishikayo. Niho twaje twumva yuko Alvin ayiberanye n'umugore wiwe. Koko ni wewe. Wabiteye. Ubwo ni jewe arovuga ati si wewe you know, bavuga ibintu bitandukanye. Ariko ivy'ukuri si jewe. Wa manager n'umugabo w'umugore we mutavugana atazi kuri muri management. Umugore yarazi ko umugabo afise ya celebo kandi warabivuganye before. Sometimes aragira igihe uje gukora imiziki agufasha manager Alvin gushikaho murara nk'amajoro mwandika indirimbo. Amajoro abantu bose barayarara. Muri studio bajoro bakazana. So amajoro abantu bose barayarara amajoro bari muri studio ajya muziki. Muhira uburezi basigaye bazideplace basigaye byoroshye cyane. Arige mukorera muhira mu mashambe bisara muri basinziriye ngaho nyene umuziki ubugoye mwasinzira. Umuziki uragoye kandi mwijoro rero umuziki wo mwijoro uragoye cyane. Management bari sawa cyane. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi Tasha Oda. Oda. Neza. Uri French. Uzi umunsi wa mbere ko tubona neza kuri mu diaspora. Dukorana ikiganiro. Kuri wumva kumwe navuga Yohana usanga rero bakobwa bahariya babaje. Kumva Alvin yavuze ati ndashaka kumpera ikiganiro umuririmvyikazi mushasha. Ukakuja ukanipiga frapi za hatari. Unasema hii diaspora kweli. Basi ndio hivyo. Ariko ari gusanga barashitse igabano bashikaye bakahatembera. Jena Novugira ejo. Sache byanga. Zaranse. Zangiye gute. Birashika rega. Patrick tutiriwe. Sanga kadushire nomero ngaha. Uyu mukobwa ariko arirondeza. Ndazivuga. Iki nimero za gute? Bagushaya rega yose. Ujye ni. So bavuze ko byanse no. Byase mu buhe byase arashaka. Reka nushaka kubura niki hagitamana gishaka kuvuga ati agakobwa kari kwiga ziri. Okay. So ni bon barabizi sibaka tubaye nimero ko nimero usanga. Donc biro yacu dukorera hepfo gatoyi zagusanga kandi bizameze neza cyane. So ni song wasohoye uri wenyine kijya gihe umuntu musori song muri kumwe na manager mu bintu byo kwatinga cyane. Hano bavuga ati indirimbo and after kigenda neza. Biga Patrick. Yari meze neza cyane. Harimo ibintu yarifite message nziza. So muri community bayakiriye gute kwanza? Navuga yuko bayakiriye neza kubera yuko yari indirimbo y'igiswahili. Sasa yari igiswahili urumva igiswahili akote imwe nibaza yuko irya ndirimbo yampaye izindi connection zitandukanye nizo nari mfise ko rero ururimi Narise ga 3 giga hacha ko 4 giga you know. Ubu ni konfoni nziza cyane. Yeah, novuga yuko hari ikindi kintu hari abandi bantu like bari bakene bashasha batandukanye nabajya. Yeah. Bashasha bakene. No, ndiko ndavuga yuko igendirimbo yamaye abandi bantu bashasha. Bari bakenewe connection. Yeah, urumva barakenewe nk'ubu umfise indirimbo y'Igitaliyano, umfise indirimbo y'Espanyol, umfise indirimbo you know, de shakuba international. No, international yo. Yeah. Neza. Bari sawa cyane. Yeah.
mubanye gute na management yanyu yawe shasha? Neza cyane. Javre. Gute? Atari byo muzi gusa? Mu muziki ndiko ndavuga mu muziki like you know je hose ndafashwe neza mu buzima busanzwe umuziki ni management ano hose bizi fresh. Ego verb. Kuvuga ishikayo. Niho twaciye twumva yuko Alvin yahiberanye n'umugore wiwe. Koko ni wewe? Warite? So novuga yuko atari jewe. Ariko kurumva abantu bose bizeye ibyo bashaka kwizera. So you know, none uvuga ngo si jewe, none uvuga ni jewe, ari uvuga ati si wewe, you know, bavuga ibintu bitandukanye. Ariko iby'ukuri si jewe. Kubera yuko abantu bamaranye igihe kirekire biragoye yuko bashobora ku. Ako umugore umwe aravugana basi? No, ntabwo tugeze tuvugana. Wa manager n'umugabo w'umugore we mutavugana atazi kuri muri management? No, urumva bari like umugore yarazi ko umugabo afise celebo kandi warabivuganye before. So urumva ivyo biri iyo ni côté musical. So hari ubundi buzima bw'iwabo. So urumva jewe vraiment ntibashye muri biya bintu kwa muziki tu. Ugasa sometimes aragira igihe uja gukora imiziki agufasha manager Alvin gushikaho murara nk'amajoro mwandika indirimbo. Amajoro abantu bose bararara muri studio bajoro bakazana. So amajoro abantu bose bararara amajoro bari muri studio ajya muziki muhira uburezi basigaye bazideplace basigaye byoroshye cyane. Arije mukorera muhira mu mashambe salon basinziriye ngaho nyene muziki ubugoye mwasinzira. Umuziki uragoye kandi mwijoro rero umuziki wo mwijoro uragoye cyane. Sa management ari sawa cyane. Nibaza yuko ari bon ko jewe novuga yuko like gukora mwijoro biranyorohera cyane kuruta ku mutaga kubiri sumba ku mutaga. Yuko mwijoro nta stress n'imwe mfise simvuga ngo ndaja ku kazi ngo ndagiye gukora ngo wumva ku kazi ki urumva ibintu nk'ibyo. So night yabari bon. Abandi bavuga ko Alvin ari we bivanye hapa ari umuziki agufashije kuronka akazi ukavuga wiwe ukawufungura iwe. Patrick. Okay. Ukabaca uvuga ati turondera uwo muco rero tubwiza ukuri. Navuga yuko ko jewe nari umujournaliste before. So rero like bakiko baramproposa kuja muri label. Byasabye yuko ntashobora kuba ndi umujournaliste. Byasabye yuko mpeba akazi k'umujournaliste. Ariko jewe out yo kuba nari kuba ndi umuririmvyikazi hari ubundi buzima, that's umuryango, you know. So nategerezwa kurondera kandi kazi kanyorohereza kubandanya n'umuziki hama nkabandanya kandi like ibyo byose bifashijemo na Alvin manager. Manager ndamushimira cyane ko kubera yandondera muri tuguma dori. Rero twumvise ya manager batoye amapine nawe ngafata ari sawa cyane. So ibyo bintu ntubinzane bo ndagusavye sije gusa urumva ibyabaye byose byarabaye. Ariko ikintu cyiza cyane gusumbya n'Imana reka ndakubwira ikintu Patrick Imana ntiziraba intanga zirabihereza. Twese ngaha turakora amakosa menshi mbagira ikiraharura ibi biri kurakora izirabiherezo ryawe. So ikintu niko ndakubwira wawe. So nibaza yuko abantu bose barakora mistake, you know. Ariko umuntu like nova hori umu legend ko kumara 10 ans muri industry y'umuziki si ibintu byoroshe. Ukumva yuko ushaka kuba humble, ego yarakoze amakosa ukavyemera ko akoze amakosa hama ugasaba n'imbabazi. Nibaza yuko ushobora ari ikindi kintu n'indi mpano afise ko si bose. Abantu bavuga ati aho gusaba imbabazi mfuma ivyo bintu byabo ndabiheba na kare, you know, afisa amahera afise iki ari kwicara agatekereza agatekana. Hari bene afisa amahera. Ari umuntu agiye wawo, you know, nari ndayafise ko nta muntu ngiye wawo ndigaburira.
nawe urafise amafaranga ubu rero wese nawe uri kuranda urafise amahera kubera yuko ni wowe wimenya hasi zawe zose ni uzimenya. So Kigali ni open mic ni kahe kajambo babwira abakunzi ba muri rusange wonge nababwira n'agaseko bateguriye mu mpera z'uno mwaka. Okay, ikintu babwira abakunzi ba Lavashe Entertainment, abakunzi ba Tasha Oda, abakunzi b'umuziki ndundi mu guteza muri bwa bumenyene bagende bakore subscribe kubera ndafite bishasha byinshi cyane. Twese turasohora indirimbo kandi twese turakinira gushigikirwa. Ntiwarumvise ntuzeya komsa habuce uvuga ati ihiti y'umwaka irahenze iherenga bizoba bararavye tujane yuno indirimbo twe zirasohoka ni nyinshi cyane kandi zose ziraryoshe. So uzokwama uvuga ati ejo Tasha ategerezwa kudutanga.